bakunzi ba JCTV, iki ni ca kiganiro Urwaruka mw'Iterambere, ikiganiro cama kibayagira imisi yose ibikorwa urwaruka rw'u Burundi ruriko rurakora mu bikorwa vy'iterambere. Kuri uno munsi rero twashoboye gutumira umutumire akaba n'umuhinga mu gisata c'ubworozi bw'ibitungwa bitandukanye. Akaba arongoye ishirahamwe bita Fasocom, ni ishirahamwe risanzwe rikorera muri ico gisata c'ubworozi bw'ibitungwa, akaba yitwa Nahayo Renova. Turakura mu kijene Renova. Nanje ndabaramukije. Turaguhaye ikaze muri studio ya JCTV. Murakoze cyane. Ego ntimwari mubimenyereye uno munsi tuza gufatanya kino kiganiro na mugenzanje Bella Krista, nawe ndaguhaye mwiriwe muri kino kiganiro. Mwiriwe cyane. Ego nibaza yuko nawe ubworozi bw'ibitungwa by'inkoko butakugwa na habe na gato. Ego rero nkuko muvyumvise ni kiganiro n'Urwaruka mw'Iterambere, tugomba tuduge idonido mu kiganiro cacu. Mbega Renova Nahayo, utakuzi Renova Nahayo ni iki, yavukiye he, akora iki mu bikorwa vya misi yose vyiwe? Ego murakoze cyane. Ngerageje kuvuga muri make, Renova Nahayo ni umurundi avuka mu ntara ya Cankuzo muri commune Cendajuru. Asanzwe ari umunyeshuri akurikirana ibintu bijanye n'ubworozi mu gihugu ca Iran. Hanyuma mu bikorwa bisanzwe vya misi yose muri kino gihe nkaba nkora ubworozi butandukanye, aho nkuko wabivuze muri ico twita Fasocom, ari novuga uruganda rwo guhingura ibifungurwa bijanye no kugaburira neza ibitungwa bivanye na kategori ibitungwa birimo. Ego ndumva uri umuhinga wavyize. Mbe hiyo muri Iran nivyo usanzwe wiga? Ego muri Iran nivyo sanzwe niga. Muri kino gihe ndabimazemwo umwaka ugira 4. Hanyuma rero nkaba naje mu bijanye n'uburuhuko, ariko nyene nkaca nshikira ku kivi, shikira gukora nkuko namwe mwagiye murabibona, mugava mu kantumira ati nze dusangira ikiyago. Ego mbega kubera iki wiyumviye kuva muri Iran no kugaruka ngaha mu Burundi? Urabona n'urugendo rurerure, ariko kuba ukiri umunyeshure ukiyumvira ati reka nkore ibikorwa vy'iterambere mu gihugu canje, bene ni cyahe ikintu cagukweze kiragukwega ku buryo wumva ushobora gukora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu c'amavuko? Ego murakoze. Ngerageje kwishaka ko ico kibazo, hariho igihe aborozi batandukanye bigeze kuba bakeneye umuntu yoshobora kubafasha. Baravuga ati tubwire turakeneye ubufasha butandukanye ku bintu bijanye no korora, cyane cyane bari boronye ku bintu bijanye no korora inkoko, aho kumbure nawe wobo bizi abantu batari bake baraza ati turakeneye umuntu yodufasha. Hanyuma rero biraza muri yo sense, baravuga ati dukora ama groupe tuze turaganiriramwo, tuze turabarizamwe ibibazo bitandukanye. Hanyuma nanje ubwanje nk'abasanzwe mfise n'ibindi bintu ndiko ndakora, niho naca mvuga ati rero vyombera vyiza muri kino gihe ko bikunda ko umuntu asimba kuraba abantu twahora tuguma tuganira no kuraba ivyo bintu vyo wanje yene. Ego uno munsi ku mbuga nkoranyambaga mbona barungika ibintu musanzwe mwaratanguye guhingura ibifungurwa vy'ibitungwa bitandukanye. Mbega mwoba mukora ibifungurwa nyabaki vy'ibitungwa nyabaki? Ego murakoze cyane. Ngerageje kwishaka ko ico kibazo muri kino gihe turiko turakora niho tugitangura ubuvuba. Turiko turakora ibifungurwa byo kugaburira inkoko kategori zose, no kuvuga guhera ku miswi, guhera ku nkoko z'amashashi ziriko zirakura, amasake, gushira ko n'inkoko zita. Ayo nama kategori y'ibifungurwa dukora. Hanyuma ikindi naco twarakoze na ese ku bintu je no kugaburira inka, aho hariho ibifungurwa twateguye dusanga muri ico gihe amata ariyongera cyane gose ku rugero presque double voire même triple, kuko uwo muntu yatubwiye ko umwimbu zamuhaye ari ufise wo Renova ku kijanye n'ubworozi bw'inkoko. Ego cyane. Kandi bibarize gato Monsieur Renova. En fait numva ari ibintu vyiza cyane gose muko murakora, ariko nagenda bibarize gato kugira ngo abariko baraturaba bumve ngo bega ni kihe kintu catumye uno musore Renova agira iryo shaka ryo kumva ati mpisemwo bino bintu vyo kugira ubworozi, kuko ni bitabonetse mu bayabaga benshi. Nkabona neza yuko umuntu agiye muri iki gisata cy'uburimyi, naho kumbure wari umukozi wa leta nawe bari umuki, birafasha kurondera supplement y'ibintu umuntu abakeneye mu muryango.
hanyuma rero novuga yuko inspiration nini yabintumye n'ukuntu nakuze kuko ndavyibuka ngiye no kwiga muri Iran harabayemo kuduhitishamo amafaculté umuntu yo kwiga ariko jewe ntabwo nagize amadidane bona arashaka kwiga la informatique mugabo ntivyari bindimo cyane gose la créativité niyo mpamvu naciye mvuga ati rero ivyo mu kubikora nkabikora ubwa mbere kugira jewe bwanje niteze imbere ukuntu nkuko hanyuma kandi nyene no kugira n'abandi bantu bavyipfuza umuntu ashobore kuronka ubufasha rero nanje ndifuza kuba mfise ikigo ciwanje mvuga ati apana kuvuga gusa ati kumbure bikoguku nanje uri a distance hariho ibintu byinshi ubwiriza gutuma umuntu kandi naho utuma umuntu arashobora gutahura ati yamgenze kubikora uko mbwa gasanga kumba hari ibintu bya mucansa adashobora gutahura wenyine ubwiwe nivyo rero bikaba mu facteur limitant hanyuma umuntu nyene akaguma agenda gukosora gushika no munsi aho tubona kumba hari ibintu kise passé mu mwanya waheze ariko tutifuze yuko no munsi bishobora kugaruka tugaca rero tubifatirako kugira tutubwire rero muri rusange nk'umuntu nawe wayifuza gutangura ibintu bijanye n'ubworozi muri rusange ntitwavuga ngo twese tworora inka kuko inka mu bisanzwe turabizi yuko bisaba umutahe munini yatudabo kugira ushobore kugura inka ariko inkoko uraba ufise amafaranga nimba ni 200 ingahe ukavuga ati reka nje kugura inkoko 2 reka nje kugura imiswi 3 ukuntu nkuko ugatangura ko hari abantu bo mu gihe ashobora kugura inkoko imwe akayorora ugasangira muhaye amagi ikayabundikira ukazosangira inkoko iravuyemo 200 30 ingahe rero novuga ati ko haje hanyuma ikindi cyo gukora naco ni ikintu cyo gusaba impanuro kuko ubworozi twifuza no munsi twifuza ko bubwiza ko ari ubworozi butandukanye na buriya dusanzwe tuzi bwa kera aho wasanga kumbura umuntu yorora nyene po korora ariko no munsi naho tukaba twora twifuza umwimbu ushemeye donc gushika kuri nivo nziza aho naho rero bice bisaba yuko umuntu aguma agenda kugira gusaba ubuhinga bugiye butandukanye aho nariko mvuga ko umuntu asanzwe afise uburyo bubayabaye hanyuma naho ko umuntu afise uburyo bwinshi na byose ico cyubumenyi kiguma kigarukamwo guko iyo batagufashije gukora devi imeze neza urashobora kubijamwo ugaca usanga uri kurahomba canke ntibiriko birapasa neza par exemple hariho nk'umuntu akwitura akavuga ati numfashe gukora devi turabe rentabilité byose umfashe kuvyiga hanyuma muri ico gihe cyo turaba ibintu byoshobora gutuma uwo mwimbu tutawushika ko bivanye n'ivyo tumaze gukora tuje turaba n'icyo twakora kugira tubibloke comme obstacle ivyo bintu mengo na obstacle hanyuma rero komsa tukamubwira ibiharo ati iki ugikoze uko vyogenda ko par exemple nko mu gatondo hari umuntu nafashije gukora devi ya valeur ya 15 millions akeneye kugira gukora ubworozi bw'inkoko nyene akoresheje imiliyoni 15 donc urumva umuntu acaraba bivanye n'ibintu bishobora kuboneka ngaho iwacu ibintu twashobora gukoresha tukaraba rentabilité tukamusigura ati ibintu vyogenda uko hanyuma muri rusange ugaheza ukamufasha rero no kuvuga waba ufise bike waba ufise vyinshi ibigereranya ukuntu nkuko bose mu bworozi barashobora gukora tangorane. Wow, tellement que biri intéressant numva no baza byinshi akoreka maze numvirize ndabona nabasafise nk'ufise ibibazo byinshi iyo babaza ego je nashaka nsubire nibutse aba ariko baradukurikirana kuri televiziyo yacu JCTV iki ni kiganiro Urwaruka mw'Iterambere ni kiganiro rero cyama gihakaryo abantu nka Renova n'abandi bajene bariko barakora ibintu bitandukanye bariko baradukurikirana uno munsi kuri chaîne yacu ya JCTV nimwibagire gukanda sabone muze murakurikirana bino biganiro byacu bica live imisi yose kuri channel yacu ya JCTV rero turabandanya tuduga kwijambo Renova umurundi ari kwiga mu mahanga kandi yagiye kwiga ibijanye n'ubworozi bw'ibitungwa ariko umurundi kandi akiri ku mashure yiyumviye kuza gufasha novuga gufasha gushinga ico no kwita ubworozi mu gihugu kandi ubworozi buri ku rwego rwa kijambere ukaca uriyumvira nuko wotunganya ibifungurwa bijanye n'ibitungwa ivyo bitungwa vyo fungura ni gisata biboneka yuko mengo mu gihugu carasubiye inyuma uravye ku rugero cari ko kuva Burundi bwikukira no munsi urabona neza kumenga ubworozi ni gisata kimwe umengo cari bagiwe cyane mbega Renova Nahayo kamo botera ubwa mbere abaguza tunga bari muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi muri ico gisata cy'ubworozi. Ego murakoze hanyuma ngerageje kugira kwishaka ico kibazo akamo notera abaguza tunga nuko nkuko bashobora kwiyumvira tuno munsi reka dukore business ijanye n'ibi bintu nuko ni ibintu bijanye no korora inkoko canke korora inka canke korora impene canke n'ibindi bitungwa bigiye bitandukanye bo bifata nka business uko nyene ni business muri rusange igisata c'uburimi kuko
ndavyibuka aho iwacu kumva bashobora gusanga nk'umuntu wese adafise ikintu akora adafise indi profession basha bamwita ngo n'umurimi. Oro muri rusangi mu bihugu biteye imbere umuntu yitwa umurimyi ari umuntu ateye imbere cyane gose. Urinzi ubona urarose iyo titre yo kwitwa umurimyi uburi umuntu ukomeye cyane gose. Pour dire que bikorwa n'abantu b'imitahe minini y'abantu babishizemo amafaranga hamwe usanga ashobora kwimbura amatoni n'amatoni. Donc bakwisa umurimyi yumvise tujya muntu n'umurimyi abaragateka mu bisanzwe kandi bice bigaragara yuko uri umuntu ufise ubuzima bwiza. Rero akamonotera abagwiza tunga nuko nivyo biragoye guko nk'inkoko urashobora kuzorora hakagera amezi ukazubona agatiro birazihitanye hamwe n'umuntu avuga ati naki kintu je nipfuza kugikora muganda ndabona harimo intambamye nk'uko ndashobora kubikora zikazogera kuri iyi nivo gasanga zirapfuye ariko avec iyo nouvelle technologie nivyo bintu dukeneye yuko umuntu akosora nivyo bintu biriko birakosorwa abantu basanzwe boroye inkoko zicandaze bariko barabibona kuko muri ico gihe inkoko irashobora kumara n'umwaka vuba meme umwaka urenga. Rero nkabatera intege mvuga ati nuko bo kwegera abantu basanzwe babikora abantu babahinga muri ico gisata hanyuma bakabafasha gukora devizizwe neza bakanabafasha kubera ingene ivyo bintu byoshobora gukorwa kandi bikabinjiza amafaranga nka business. Ubona shaka ugiye kuraba ni ibintu bishobora kuba byinjiza amafaranga cyane gose gusa nyene mugabo bisaba yuko umuntu akoresha uwo mutahe kuko korora bya kijambere sawa mutahe hanyuma agaca nyene agerageza gukwirikirana ayo ma instruction agenda habwa nabo bantu basanzwe bafite experience bakoze muri ivyo bintu canke baba basanzwe bafite ivyo bariko barakora bigaragara muri rusangi. Ego mbega nakahe kamo nako wotera nk'ugwaruka uno munsi hariho bera niwe yabivuze neza ati harugwaruka winshi gwipfuza kwigumira muhira canke kumarigara gwiteze yuko ejo canke hirya yejo ruronka akazi mu biro ubona ko agogo wahejeje amashuri gwicaye mu ibarabara borutera akamaka. Ego bo ku kibazo kijanye no gwaruka gwahejeje amashuri ahanini bon sinogaruka cyane ku bantu kumbura usanga baba barize ibintu bijanye n'ubworozi nogaruka cyane kugwaruka muri rusangi kuko gukora ubworozi bon singoma ngo bari byo wigiye hari n'abandi abantu benshi basanzwe babikora atari byo bize iri sifiho gusa ubo ufise nk'umuntu kanaka avuga ati umuntu arasanzwe abikora ivyo bintu ariko aramfasha ariko arampereza inyigisho zigiye zitandukanye. Rero ico no bahamagarira nuko muri bino bihe hariho ama centre de formation agiye atandukanye aho bigisha ibintu byo kwiteza imbere nibi bintu by'uburimyi n'ubworozi navyo nyene bidasigaye inyuma ko mashira hamwe menshi y'ugwaruka ariko ashingwa canke kumbona yamaze gushingwa harimo menshi asanzwe yerekeye igisata c'uburimyi hamwe n'ubworozi. Rero nkavuga ati iyo bazoronka opportunité yo kuvuga ati tugira tuhabwe inyigisho zirekeranye n'ibi bintu bijanye na entrepreneuria mu bintu by'ubworozi canke uburimyi babishire ku mutima babikunda abone neza yuko ari kintu ashobora gukora kikazomereza revenu isumba meme n'ivyo ashobora kuronka ari muri kakazi ka leta twovuga ka leta. Hanyuma rero muri rusange kandi bakazana ya esprit yo gukunda ibikorwa bakavuga ati kuko nakazi mu bisanzwe uwo mengo karagayitse sinzi ko mumaze kubibona iyo umuntu ariko arabikora usanga ducafuye umuntu nyene asa nabi nyene ukuntu muganye ne biri ukavyemera umaze kuvyemera no kumbure ushobora kugira ikintu ubona. Donc muri rusangi kutagaya akazi cyo ni kimwe hanyuma naho kugira premier pas niduhave twimvira ngo kumba ni ngombwa tuzobanze kuraba amafaranga menshi gose ugice gende dushobora kugikora kugerageza meme no mu buryo buto ushobora kuba ufise ukagira ico ukoze kandi ugashira mu mutwe neza yuko ivyo bintu hamwe wobikora bishobora kukubera source y'akazi meme ugahereza n'akazi n'abandi guko ni ibintu bitangura buke hanyuma bikagenda birakura. Ego era hari kindi ufise umva umubaza mbere ko ndamubaza reka nibutse abariko baraturaba aje gutwishura neza cyane gose ngo foko mugira premier pas ntimugaye akazi mugabo kandi bikandababwire ngo mushobora kuba we yatubwiye source d'inspiration yiwe ashobora kuba bobo atari yo bafise basanga bicaye muhira kuri manicure na pedicure bien sûr nko ku bakobwa abahungu nabo bicaye mu bindi ku marigara ariko hirya y'ivyo tuba twarigiye kenshi hari ico umuntu abakunda swat nawe yabaye inspiré mu bindi canke ugasanga aracapa ugasanga aragize iki so nkuko turi muri kiganiro c'urwaruka n'iterambere donc ntiturindire gukora ivyo tuko twigiye canke tugize iki gusa nivyo dukunda vyose donc duhaguruke tubikoreremo. Hama tugaruka ku mutumire wacu nagira mbaze ikibazo casa nk'ico umukorege wanje aje kubabaza kuco mwosaba nk'interambere jengiranze
muri domaine muri aho muri mwebwe aho ati aho mugeze ubu unye ni giki musaba nk'abari ko baraturaba umuntu ashaka kuvuga ati wow uno mujone arakwiriye wo mushigikira cyangwa ati wo kwinvestisa mu bintu vyiwe ni ke kintu musinyala umuntu ayo ashaka ko ari karumva iyo nuzenya muri we ti ndumva ko biri intéressant cyane ni gute mwugurura imiryango canke mukamubwira uburyo ashaka kuba yo bashikira mutubwira adresse mbega mukorera he ego murakoze hanyuma ngerageje kwishura ico kibazo muri rusangi aho tugejeje ibikorwa nuvuga yuko bikiri mu ntango cyane bivanye na vision canke isura twifuza ko bizobwiza kwa bifise biracari hasi cyane gose ariko mbwa nyene tuguma twitera intege umuntu agerageza gukoresha uburyo bukafise ariko kumbure hagize nka source de revenu ishobora kuboneka cyangwa kumbure nk'umuntu wese ashobora kuvuga ati no gyanofasha kiriya kintu gishobore kugira isura nziza akagira akadufasha kuko mu bisanzwe nk'ibindi bibazo navyo dukunda guhura navyo hari igihe iyo wipfuza nko kugira wanashaka kurondera nk'ingurane nk'ahantu bivanye n'ikintu ubone ko ushobora gukora kandi kigapasa bivanye n'ama experience ugifisemwo usanga biba bigoye guko akenshi barasaba ibintu vy'ama hypothèque ibintu vy'ibiki ukuntu nk'uko ariko nkavuga ati nk'ama institution asanzwe abijejwe yogerageza kuraba ukuntu yofasha bamwe mu gwasi jewe gusa n'abandi bantu bose basanzwe ariko barakora ibindi muri rusange ico kintu kagerageza kukirengera wanashaka bakaraba kumbura umutahe wenye namaze gushira muri ivyo bintu bakaraba ibikorwa ariko arakora bakabona ati kumbura umuntu arafise ibintu ariko arakora biboneka arafise ahantu ariko arashitse ibintu hanyuma niyo twomusutena turabona neza yuko ari ibintu bishobora kugira aho bishika basanzwe bafise ama commission canke ibiki bakaza kugira kwiga ivyo bintu bakabiraba bakavuga ati ibintu bigeze ngaha hanyuma rero comme adresse naho iyo yitwa Karorero Poultry Farm ni mu Carama iruhande ya station Kobire kuri arrêt bus ya nyuma iza Carama hanyuma iyo Fazocome nayo ni muri industriel urenganya shanike nkuko hariho station iri hepfo yitwa Delta mo en face donc station Delta iri kuri ruhande hanyuma iyo ntuze iyo are twinjiramo nayo iri nkunga donc imbere yaho gatoyi mu minsi tuzoshira n'amapancarte ku buryo umuntu ashobora gushika agacabona nibaza ko iyo Fazocome ari ikora ibifungurwa by'ibitungwa Fazocome ikora ibifungurwa by'ibitungwa kuko yitwa Pharma Solution Company no kuvuga pharma n'abantu nyene abantu bariko bakora ibintu byo mu bworozi ukuntu nkuko hanyuma solution naho no kuvuga ni company je kubera inyishu ibibazo by'aborozi bashobora kuba bafise notama kuri ibintu bijanye n'intuze bijanye no kuronka ibifungurwa do qualité hanyuma rero haruhande yo gutanga ibifungurwa donc no umuntu acha kubwira ukuntu zo bikoresha tubabwira ati ibintu uzo bikoresha uko donc ni ibintu bibiri turashobora kugufa turagweza ibifungurwa tukongera tukanagufasha gukwirikirana ibitungwa mbe uno munsi nimba atari bangu no munsi ku munsi mukora nk'amatona ngana guteye ibifungurwa by'ibitungwa bon turamaze novuga iminsi nk'itanu gucyo gusa dusa n'abatanguye ariko ikintu cameze nk'ikidutevya ni ibintu hariho imashine ikora aliments sous forme de pellets iyo twaramaze kugira kuyirihira turagira commande byose birahera ariko gushika no munsi ntirashikara ahantu ikigeze gusa iri mu nzira hanyuma hakazobaho n'iyindi yo guhingura ibifungwa by'amafi nayo nyene umuntu yaramaze kugira kubona aho yoyikura muri rusangi ubu turiko tugerageza kumenyereza abantu dusohora amakantite mato ariko avec l'équipement nka mure dufise irafise ubushobozi bwo gushobora kugira itoni munsi y'iminota 30 gusya itoni munsi y'iminota 30 pour dire que nk'iyo mure ku munsi irashobora kuzokora nk'amatoni bivanye na commande umuntu afise cyangwa bivanye n'abakiriya umuntu ashobora kuba yaronse irashobora kuzokora amatoni atari munsi dufate ya 20 bon arashobora gushika vuba meme 20 ku munsi mbe iyo muri ko murakora ivyo bifungurwa hari twavuga nga amaformule mwisunga kubikora cyangwa mufa guteranya gusa bon iyo turiko turakora ivyo bifungurwa nk'akaroro nko ku nkoko ari imiswi turashiramwo novuga umugwi w'ibifungurwa vya proteine vyinshi par rapport y'ibindi yindi migwi
y'ibitungwa muri ico gihe rero hari amaformule twisunga tukaraba yuko umugwi wa proteine twawubahirije tukaraba yuko umugwi wa malipide twawubahirije tukaraba yuko umugwi wa aliment énergétique twawubahirije tukaraba yuko amasele minéraux twashizemwo tukaraba yuko les vitamines twazishizemwo tukaraba ama ingrédients yose ama enzyme ibiki ibintu byose bituma habaho ama réaction atuma habaho digestion nziza bigaca bituma performance de l'animal yiyongera. Ivyo byose turavyitwararika ni nayo mpamvu twipfuza gukora ikintu umuntu azotwara hanyuma we nyene ubwiwe bivanye no kuntu yakibonye agaheza akabwira n'ubundi cyangwa ashobora kugaruka. Yego ubu rero urumva kuborozi b'inkoko umunsi twokwizera yuko canke bokwizera yuko bagiye kuza bararonka ibifungurwa dokari. Yego baza baranatanguye bamwe baratanguye kubitwara nkejo baratwaye ibishika hafi 300. Hariho n'abandi bantu bariko baratubwira ati ama feedback mwe munabibonye areye gusa bashobora kwandika ibintu ni ibintu vyiza kuko nimba nayo masoja baboneka canke nimba nibiki babiboneka ni ibintu unabibonye ushobora kuvuga ati ibi ni ibintu biza gufasha. Rero mugabo feedback baziduhaye bamaze kuzihereza ibitungwa zarabifunguye neza kandi baravuga yuko n'umusaruro bamwe muri kuraduga. Ego Renova bavuga ngo nta mucumbi ngo yabwiyimye mbega wanyuho nta yororero ry'inkoko wa mufise umuntu ashobora kugendera akabona ati koko Renova atanga karorero hose kuvuga arakora ibifungurwa by'ibitungwa kandi arafise n'iraro ry'ibitungwa. Ego aho ngaho ngarutse kuri ico kibazo nkuko nabwiye yuko hariho iyindi partie yitwa Karorero Poultry Farm n'ahantu umuntu asanzwe yororera ibitungwa bitandukanye. Inkoko ahanini mugabo turavyorora pour la commercialisation. Rero hari igihe ushobora gusanga nkono munsi tubaye tubifise ejo ugasanga ntitubifise bivanye no ko stock yabaye ekule ariko turaba dufise ahantu dukorana novuga amantuze ama pratique ku buryo n'umuntu ashobora kubona ati abantu bya bintu bariko barakora bya bintu bavuga akenshi hanini bijanye na pratique y'ibintu bashobora kuba bariko barakora. Rero naho kuri ico nyene hari intambamyi nyinshi duhura nazo novuga yuko nko mu gihugu cy'u Burundi ngahe wacu nta magi turonka akwiye kugira umuntu ashobore kugira kugwiza imiswi. Iyo nayo ikatubera intambamyi aho kumbure mu byo twiyumvira turiyumvira kuzoba dufise n'amaburiburi nk'ahantu dushobora kugwiriza amagi akaba menshi cyane gose kubyo tugwe dushobora kuronka ya dukoresha tukaronka na dushobora guhereza abandi abantu bakagira bagakoresha. Ego novuga muri rusange ko bimeze nk'uko. Ego turi ku musozo wa kino kiganiro mbega Renova ndumva nk'ubu uravuze ati generatumye imashini yanje iri mu nzira kubera kumbure bisaba yuko uriha mu bere cyangwa ukagira ibindi bisata bitandukanye vya leta mu gihe muri ko murakora muri ivyo bisata byo guteza imbere ubworozi bw'inkoko biboneka yuko ari gisata je novuga ko cyasubiye inyuma gatoya mbega ni cyahe nakahe kamumotera leta y'u Burundi ari we muvyeyi dufise uno munsi. Ego murakoze. Uravuze ati muri kino gihe turiko tugerageza guteza imbere ubworozi bw'inkoko nivyo ni accent kuko n'abantu benshi nivyo bintu bijukiye cyane sinzigira ngo peut-être nuko byo ari ibintu bisaba uburyo buciriritse uri kuratangura kuduza ushobora guhera no hasi ariko mu mahangiro dufise nayo guteza imbere ubworozi bw'ibitungwa byose muri rusange. Hanyuma rero nk'akamuntu batera leta nuko bogerageza korohereza notama nk'abaje abantu baja kurankora nk'ibintu vy'imiti y'ibitungwa nk'abantu bafite ama pharmacie nk'abantu bagiye batandukanye nk'ibi nyene byo kuzana ama machine dufata ukuye hanze bakaraba ukuntu bashobora gufavoriza notama pour la taxation umuntu akari amafaranga ari hedu kugira babe bagire novuga inguvu cyane gose zo kubona yuko n'ama exoneration agashobora kuhaba kugira n'undi umuntu yaravyipfuza donc kaba kajye ko kubakaburira bavyijukire cyane gose ku muvuduko mwizana cyane yuko usanga byo bitewe nuko ayo mataxi kumbure bashobora kubona womengo yo batari make amaze kugabanywa urashobora guca usanga abantu benshi bavyijukira ryaterambere twipfuza na cyane ko n'abarundi muri rusange bavuga ko nka twese ano 90% turaba ntubatunzwe n'uburimyi muri ico gihe babikoze nk'uko turabona neza biko bifise ikintu vyashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu. Mbera nta kantu ufise wokongerako na cyane tubwira nk'uko bivuze atera kamo leta nk'uko avuze yuko korohereza mu bijanye vy'amataxe n'ibiki byose kuko nundi turabona harimo inyungu cyane si commerce gusa mu kugaburira ivyo bitungwa harimo nutrition nziza ku bantu afite ni ikintu mengo gisa nka gito ariko
kigenda kigira ubwaguke uko bigenda biraguka bigenda bigenda biraguka voilà donc ni ikintu tutakwiye kuneglige à ne pas oublier yuko ntabikora ari wenyene hari babajone batagiriwe amahirwe yo kwiga batagiriwe amahirwe hari babandi baba bari ngaho mwisite niba nta babeshengira murabaha akazi sinibaza ko muha akazi afise ama diplome gusa kandi akure kukivugira kantu nivyo mwamusaba afise ama diplome gusa bon ngerageje kwishije kibazo hajya mu kintu no kwita kare structure kimeze nka kantu nyene so forme ya company haba harimo secteurs zitandukanye muri market twebwe turaba icyo umuntu ashoboye ari umuntu ashoboye kwiremeka ari umuntu ashoboye gukubura ari umuntu ashoboye kugira gute ivyo nta diplome bisaba wari wese araza akabikora kandi kumbura tukaraba ikintu umuntu ashobora kumuhereza nawe nyene ashobora kuvuga ati kumbura nagize akantu ndonga nivyo byose turumva ko ari inyungu sivyo ga yego urumva ibikorwa iyo habayeho ishira hamwe rivutse no kuvuga haca habaho no gutanga akazi ku banyagihugu batandukanye ku bene gihugu batandukanye nibaza yuko ari ibintu byiza cyane hama nakahe kajambo kanyuma wobwira abakunzi ba JCT baba ariko baragukurikirana kuri no plateau uno munsi na cyane cyane aborozi b'ibitungwa bitandukanye yego murakoze bakunzi ba JCTV icambere ibyo tuganiriye ngaha mwavyumvise ni ibintu bigiye bitandukanye hariho kumbura umuntu asanzwe akora ibi bintu canke hari yipfuza kubikora mbwaka afise ikibazo iki canke kiriya aciye kuri abantu baduhaye aka kanya arashobora kuzobaza ikibazo yipfuza canke baye ngombwa no umuntu agatanga inimero mushobora kugira kumuronderako hanyuma ari ukeneye imiswi ari ukeneye ivyo bifungurwa biteguwe neza ibintu byinshi bigiye bitandukanye canke ubufasha singomba kumbure ngo mu gufasha umuntu kamwereka ikintu ngo umusaba amafaranga oya n'ubufasha bwa gusa turabutanga uwo bavyipfuza turashobora kumuhereza adresse y'ukuntu ashobora kuturondera hanyuma tukamufasha tukagera tukamusigurira bivanye n'ibibazo kanaka bafise ego izo nimero kundonka inimero bondonka ni 62 amajana 420 amajana 523 yego zibasubiriremo 62 amajana 420 amajana 523 ego nkuko muriko murabikurikirana kubo kwifuza umuhinga Renova mu gisata cy'ubworozi arahejeje kubaha inimero yababwiye yuko akorera kuri Shanika kongera agakorera mu Carama nibaza yuko ari ahantu horoshe kumenya n'umuhinga mu byo ubworozi bw'inkoko n'ibindi bitungwa bitandukanye ego nta kajambo ko gushima ufise canke akandi kajambo renza ko ngaho ego murakoze cyane ubwa mbere mbanje kugira kubashimira ukuntu mwanyiyumviriye ati uze kuza dukorana ikiganiro hanyuma na cyane cyane nkacashima ukuntu mwitwararika n'urundi Urwaruka mu bintu bisanzwe bitandukanye abantu baba bariko barakora guko hari ibijanye n'uburimyi hakaye bijanye n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ndakunda gukurikirana chaîne ya YouTube yiwanyu biragaragara neza yuko muri ko mugerageza kwegera umuntu wari we wese mu kintu mu bintu bitandukanye baba bariko barakora bigaca rero bituma bihereza inguvu n'undi umuntu aba yipfuza ati jewe kiriya kintu naka ariko arakora no gikora amaze kuza ngaha novuga agapartage experience akavuga je intambamye duhura nazo mu buzima bwa misi yose nizi akavuga ibibazo bimubakiye irashobora kuba akaryo keza kuwundi umuntu akavuga ati vya bintu rero nanje ndabona yuko nobikora hanyuma rero muri rusangi nugushima nshimira mwebwe nshimira n'abantu bose bariko badukurikira hanyuma nyene nkashimira n'abandi abantu bagiye batandukanye bagera batwitura kandi bavuga ati kumbura ibintu bariko barabona ko bigenda neza muri rusangi yego mbere akajambo kanyuma nawe kugira nsozere kino kiganiro ego turabashimiye cyane gose namwe ko muheje gushima hama twongera dushimira n'aba personnellement shimira n'abaradukirikiye hama pas seulement kuba dukurikiye gusa mugabo nizera yuko badukurikiye bahejeje kura kino kiganiro bafise izindi ntego bafashe indi decision bakumva yuko atari kwicara gusa barindiriye ubuzi bwa leta bakumva yuko bashobora gukura kizima muri bo ego bakunzi ba JCTV ikiganiro Urwaruka mw'Iterambere kirangiriye ngaha kuri uno munsi tukaba
tuzosubira mu kindi kiganiro aho tuzobereka tuzoba twishikiye ku rubuga aho tuzosanga umuhinga Renova kugira tubereke ubuhinga ariko arakoresha mu guhingura ivyo bintu vy'ibifungurwa navyo nyene mu vyibonere. Turabashimiye umunsi tuze dusubire kubonana umunsi nk'uyu amasaha nkaya kuri chaîne yacu ya JCTV. Bakunzi